Nikaze inshuti mukunzi w'ibigano bica kuri Indundi TV nkunda ndagumwaramutse canke mwiriwe bivanye naho uherereye muri kano kanya uriko uradukurikirana nkuko nabikubwiye rero Jeni twendo rugira mwene habona imana wa Sururu wa Gahama amaza yanga niko bimeze munyabuyenza z'ikirundi akunda Burundi bwavukiye mu mutima we atavukiye mu Burundi ariko rero nkuko usanzwe ubizi ndakuzanira abatandukanye mu bitandukanye ahatandukanye nagize ibakwe ridasanzwe yo kugira ngo shike mu rugo rw'umushinga ntahe uza kumenya mu kanya gatoyi mu kiganiro cacu Youth Potentialities ni kiganiro kikwibutsa umuntu imbere yuko mubona arafise uyigeze kuba imbere yuko yitwa nyakubahwa arafise ubuzima bwa kera kakana ko kwa mutama runaka kari gafise indoto nk'indoto we wigeze kuba ufise canke ufise mwa kano kanya bivanye n'imyaka uri kuraraba koko kino kiganiro ntawe cimiriwe rero nkuko nabikubwiye nitwa Ndwarugira ikiganiro ni Youth Potentialities nikaze aho tuza kuganira n'umushinga ntahe kino gihona yuko ari karaboneka umushinga nabona yuko yitwararitse ugwaruka atari vya bine ngo jendi naka narengeye kubanyaga naba ariko kandi bitamugwa nabigusheyinga canke gusangiza ubuzima bwiwe abandi kugira ngo bagire ico biza canke basigaranye yitwa Gaston Sindimwo yavukiye mu bwiza ariko benshi bakaba bamuzi nk'umuhungu wo mu Nyakabiga umunyagisagara yagiye mu nzego z'igihugu ubona yuko nagaswari katamugwa nabi abo benshi baragiye baravuga ati ni ule mkongomani wa Nyakabiga ibintu bigiye bitandukanye ariko turaza kumenya byinshi mbere yuko baza kuvuga uwo muntu ninde rero nikaze kugira ngo twibane mu kiyago cyacu cy'una munsi Ego murakoze kumijambo nkuko mubivuze mwe suga mbere ntanga ibiganiro nibaza ko byinshi musanzwe mubizi mugabo nkuko nabemereye icyo muzonsaba jewe nzoba ndumusavyi wanyu kuko nico mbereyeho ico nshoboye uno munsi ico nshoboye gutera uno munsi nkuko yavuze ati mugabo sindi wa mbere umunyagisagara yabaye umukuru w'icega cy'umukuru w'igihugu muribuka yuko hariho Alice Nzomukunda hariho wari icega cy'umukuru w'igihugu yavuka mu Buyenzi Marina barampama abo bose barageze ku ntambwe za mbere ku buzima bw'igihugu aho tubona umunyagisagara ca Bujumbura yabaye icega cy'umukuru w'igihugu byadufashije iki bizofasha iki bene wacu nico kibazo kugira ngo kiza kuba ahandi hoho nkuko yabivuze mvuka mu gisagara ca Bujumbura nkaba nakuri mu gisagara ca Bujumbura nakuze dushobora kurya rimwe canke ntitugere rimwe nk'abandi barundi bose ni ukuvuga rero hanyuma mugabo madasikana iporo nayo babwiye kuva kera kuva nkiri muto ndaronka amahirwe yo kuja kwiga amahirwe kuja mu Burusiya kwiga ivyo bita mobilisation de foule canke gushira hamwe abantu kuganiza abantu ivyo nagize ukwezi kumwe mu Burusiya hanyuma njanja muri école secondaire mu Kivoga vuye mu Kivoga njanja kuri Ekoda hariyo akantu waruvuze ngo nakuze dushobora gufungura rimwe canke ntibinabe nk'abandi barundi bose nk'uko bishobora gushika bisigura ngo imbere yuko bamubona Gaston Sindimwo umutegetsi canke uri mu nzego bavuga ngo nk'uko babivuze nkuru wa mbere umunyagisagara yabaye mu nzego kwitwa icegera cy'umukuru w'igihugu ariko kandi numwe mu bagize izina umwanya munini ubona yuko n'abajene bagiye baramumenya bivanye n'ibikorwa bivanye n'amavideo yagiye rahaba kubera ko nibaza bariya mu myaka yabo nta terambere rya social media ryari rihari ryariho ahubwo ntitwarikoresha icyatumye bigenda gutyo nuko twashigiye mu vyago bisumba ivyo barimo hanyuma muri ivyo vyago rero twarakoze ibishoboka byose kugira ngo ikiza tugihwamike tugihagarike naho benshi bashaka kwivuga uko bishatse twebwe twarakingiye inyungu z'abarundi nizo ku bwanyu mwategerezwa guca aho baciye kugira ngo bacafuze ivyo bintu koko mengo byose byabera ku rubuga ngurukana umenye urumva twebwe nuko amaction yakogwa yatsa kuba mediatize kandi kinaco n'abacafuza n'abagirane baca kunguruka ku buhinga bwa none nguruka bumenye nico gituma natwe twarabikora kandi urabibuzi yuko ndiceye cyane cy'umukuru w'igihugu nta kimenyesha makuru cyo kwisi nakimwe kimbajije ntishura urazi muri ico gihe abakuru wamenga bababaje ikibazo baca bahunga mugabo je navuza nti hako mpunga bakavuja kuvuga ivyo ntavuze je niho ndi nzovyivugira kuko uvyivugiye bavuga ivyabo utagiye kuvuga naho bavuga ivyo bashatse ico gituma nafashe les médias ndavugisha abana abajene ndazana abajene urazi ko abajene bari bataye
siporo bataye tu narabazanye ndabasiza kuri siporo. Abakozi ba leta urazi ko bari bahivye akazi complètement, nakoresheje uburyo bwose bw'ubuhinga kugira ngo nze ndaza ku kazi imbere yuko batanga ku kazi, ku buryo uje ukaza nsanga nukuvuga kandi sinteguze naho nzozindukije mu gato bacubona yuko bose bacibaza batanga kuza. Ego ni wa mwere uvi bukuru gakwiragira hose. Rero ni ikintu gihambaye twarakoze mu kiringo twamaze, kandi ikindi naco nuko nkuko bivuze nashoboye kumara imyaka 5 mu ndicega cy'umukuru w'igihugu aho bitashikiye benshi, nico gituma nibaza yuko twaronse umwanya mwinshi wo gukorana na mwebwe. Ego reka rero nkuko nabivuze mu kiganiro cacu ni youth potentialities icyo rwaruka go kwiga biciye mu ishusho ryanyu. Benshi turakunda guca mu biganiro ariko ugasanga dusamira hagati, nta motivation rwaruka gubona kugira ngo gumve potential mwagize yo kugira ngo mushikaho muri. Dusubiye inyuma muri ya myaka ya kera Gaston kiri wa mupeti rero yashobora gufungura rimwe canke nanabironke. Gaston sindimwo ninde imbere yuko aza kubuyu ni wa muhungu wande yarafise indoto zimeze gute? Ebo je wa mbere di Sindimo Pascal wa Sindimo wa Simbabaje wa Senani bona ngarukiza mugabo igikuru jewe nakuze bwa mbere munyakabiga nta matara n'amazi yari. Yego abana tuvukana umwana ari mukuru mwari bangahe? Twari batatu. Twategezwa kuvoma amazi tukayuza mu ngunguru. Cyo kubwira haje imigambi yo gutana amatara n'amazi mu mazu. Leta biciye muri PNID cyangwa hanze hari Regideso baratanze amakonteri ya gusa. Akora kantu kameze neza ku buryo none iterambere riza gute? Leta yofasha gute kugira habiterambere. Muri ico gihe Regideso yaratanze amakonteri kwa gusa mu mpangu kugira ngo habiterambere. Mugabo muri izo konteri baraziriha uko urishe consommation, hejuru ya consommation hari amahera ugenda urariha buhoro gushika konteri uheze kwiri. Urumva bwari ibintu byoroshe. Yego hari ishiramwe yitwa Dibe cyarubakira amazu abantu bakubakira amazu hari mukariha buhoro. Bibaza yuko ivyo byose byari ibintu byiza twe twakuriyemo kugira ngo gisagara aho hari mu myaka ya za kangahe nimbo byibuka ugereranyije za kora 76 na gatandatu n'umunani bo ni 78 ngira ngo kuko ico gihe hatwara Jean Baptiste Bagaza kuko hari havuye Micombero muri 76 nibaza yuko twebwe rero nkuko bavuze je nakuze nkunda igihugu naragikundishijwe kuko jewe nakuranye n'abantu bakuze bahumuye no kugira hariho waratwaye zone ya Nyakabiga yitwa Kivurugutobi yari umugenzi wanje cyane gose twaragendana yarabaye mustantere muri Kabezi yarabaye mustantere mu Gongomanga aho hose kubera ubukerebutsi yarantwara. Hanyuma rero nkura arankundisha no gukina volley natanga gukina volley ndi mu wa kane gukina volley ngakina mu bantu bakuze. Hanyuma rero mu nyuma Pionnier Ndirabika Augustin avuye ruguru akaba commissaire general ajejwe ugaruka ko wa Pionnier ncanda kuri yari mu mugambo zisikana ndaho mudiridiri ukiri wa mujene mu sportif mugabo wama wegereye abantu bari mu bintu by'inzego yego cyane gose nkaja mu nama y'abakuze n'amabajerere naritaba nkajayo nkumviriza nkumvaho ndyohewe nkaja gukina umupira nabo urumva byari ibintu biteye igomwe ku buryo nakuze nkunda igihugu. Ari amasuruga menshi cyo tuzokwanka tukankiriza kurenganya ubundi ukugunga ukwiba no gusahura icyo kintu carangumye yari soga twavuga ico gihe Ndirabika yatwigisha no kuvuga ico rero cyangumye gukunda Burundi kandi no gushobora kubwigura kubiye byose ibyo twakoze rero twebwe turavyemanga kandi nta muntu numwe yo tubwira ngo iki niki twayigoze tutagishaka twagikoze Imana yadushije imbere turabishobora turashika ku aho twabaye cyacu mu kuri igihugu. Jewe rumva rero muri politique nagiye intambwe ku ntambwe avuye mu gwaruka kwa Pionnier nimba kijako mujerere
vaye mujerere mba umudasigana ndatwara umugabo w'asikana ipona mu gisagara mu Nyakabiga ubwa mbere natwaye abapionier mu gisagara ca Bujumbura intwara abadasigana muri meri muri Nyakabiga nja kuba secrétaire exécutif w'umugambwe mba icegera cy'umuyobozi mwishikira ico gihe watwara umugambwe muri Nyakabiga warungana gute wowe na mu fonctionnaire inkuze wari wakuze ari nakuze no kuvuga uvuye ku ishure nashikiye mu Nyakabiga nashikiye mu Nyakabiga rero ko munakunda umugambwe cyane twara umugambwe twara umugambwe ego hari ubuzima umuntu acamwo bigatuma avuga ati nukuri sinarinzi yuko abana no hashitse bivanye n'ubuzima bwo muri kahise imbere yuko Gaston ajabuka akaja kwiga wa mujene yakunda football yakunda volley n'izindi nkino zitandukanye kuko nabonye yuko wavuze ko ari n'umu athlete akomeye zari sport yari imwe mu ndoto y'ibintu uzokora ko umva n'ibintu bijanye n'inzego zari rero Imana iregira ivyayo jewe nukuri sinakubesha nakunda sport cyane gose nakunda umupira nakunda kwiruka atletisme mugabo ansetemo nakugenda navune baramvunye ndiko ndakina amana marimisi cyane umanda bivuyemo hanyuma nshitse nikibiyamiya je navuye ku ishuri naheje muri 89 muri 70 ubwo nyene mugabo nsikane promotion wande kwita cyo akazi mugabo nsikane pro yego candakora urumva canja mu buzima busanzwe urumva sinigeze ndonka biya byo kuyayata kugira donc wa mwanya wa chômage we ntiwabayeho ngo usanga uri kwabura naco rero urumva naciye nkora n'umushinga ntahitwa Karoli Mukasi yego ubona nonantura cishika ubona Karoli Mukasi ingene yasigura ingene yavuga yari idole de jeune ari ku radio vacances n'abamenyesha makuru benshi baje bakorera muri zenye Bonesha FM nukuvuga Mukasi dukuranye twace politiki yaciye yongereka no kumenyesha yuko mu 1998 tariki 7 z'ukwezi kw'icumi baragize kubera hariho muri Prona harabaye kura zibiri kura imwe y'abashaka ibiganiro vyarusha n'abandi batabishaka muri ico gihe rero Mukasi yaramaze kuja Mwanza 1 Mwanza 2 Tunis ibyo byose abona ibyo bari korakora ataca avyumvaga mu Iprona irabiheba ibihevye rero ico gihe hatwara umushinga ntahe Buyoya bati jewe nta kundi bugire baciye agati ati aca organiza inama ikura umukuru w'umugambwe kandi inama itatumwe ko umukuru w'umugambwe iyo nama rero yari yateguye imbere yaho Mukasi yatumye ku inama yo kugira ngo ihindure inzego biciye mu mategeko asanzwe cegira nakubwira umushikanganje w'intara hagati mu gihugu yari bagana kandi Epitas bagana kandi Epitas arangiye inama mugabo umukuru w'igihugu acatuma ku inama niyo nama yacishiraho umukuru w'umugambwe Rukingama cyagira yiciwe cyari rubuka ki yari chef de cabinet wanje niwe yaciye ashiraho hanyuma baboneraho uburyo bwo kugira ngo amasezerano yarusha aje mu ngiro kuva rero ico gihe le 7 octobre 1998 hari harimwo ibijanye nuko watinye ibihe by'amagumi sinatinya kuko urumva twe twabadasigana twumva yuko Mukasi ibyo avuga ari byo kandi bamuboneye ari nako bigomba kugenda ariko nako bigenda ko urumva umaze kuba idol ukajuguke twebwe rero kubera akarenganyo je nakazi kabona gahebye navuye mu kazi kwe hawanyirukanye mu kazi narikuye mu kazi je nyene ndabiheba ico giharo gitwara umugambwe urumva nari nakora mu mugambwe nafunctionnaire nafuze mu ntwara umugambwe n'umugambwe urumva haca de bloc yo kwa Mukasi na bloc yo kumugumya yo kwa Rukingama kinacija muri bloc yo kwa Mukasi pendant longtemps baje buti hajya bavuga ati abatinginga accord cadre pour la restauration dans l'état de droit niho twaje dukorera kuko niho twaje tugira refuge kuko niho shobora gukora iprona zibiri bacugurondera cadre igira twarapfunzwe twaragizene mugabo on est resté avec Mukasi en 2006 Mukasi agiye hanze ndi mu bantu batanguje ico bita réunification du parti Prona la réunification du parti Prona nayo twagiye kwishikako muri 2009 twayitanguye 2006 harabaye ibibazo byinshi abazogira gute baje kugira recuperation
niho mbere natanguye no kuronka ingorane na bamwe n'abandi batasiano niho twagiye urwanko ngo twe twari kote tasiano twari kumwe kwa muri accord cadre pour la état de droit hanyuma nitwumvikana si les voies et moyens pour avancer kuko abari kumugumya bari baduteze natwe rero twoja muri uwo mutego wo kumugumya ivyo twatanguye byose bica birapfa kandi byaciye kugira ngo iyo reunification ikurikire hacaba ifungwa rya Kadege Alphonse Marie Kadege ko Marie Kadege twamubona nawe kugira dufashe reunification ba Manwangari badufashe reunification kuko watwara ari rubuka ico gihe badufashije mugabo hari abandi batifuza ko badufasha ali ifungwa rya Kadege ryarakomeje les liens d'amitié entre les jeunes bo kuri kote yo kwa Mukasi na les jeunes bo kuri kote yo kumugumya mwashiye muja hamwe twace tuja hamwe pour la défense bwa mbere ya Marie Kadege afunzwe mbere harabaye n'inzandiko nyinshi nibuka ikete Maria Kadege yandikiye ico gihe cy'umukuru w'igihugu yari Muzenye Martin Duimana yamwandikiye ati twakuragije intama tuguha ubusho bw'intama tuguha intahe yo kuragira ubwo busho mugabo iyo ntahe wayiciyemwo ibisuti byo kwimba inanga aho kantu nikazombamwo aho muka Kadege Rusi hari inama y'umugabo Nsana Iprona agaca mu canzo kugira yinjire aje gutanga iryo kete urumva rero ico gihe rero abo rero twe twarifashije kugira ngo Maria Kadege tumushigikire tugire nte mbere nari mu organiza ku munsi hatsa kuba ikintu kivuze ku radio kijanye na Maria Kadege ndi mubashowe kubigora ko twarico gitwa niho rero hacaba acceleration ya reunification turempoza yuko mu mugabo Nsana Iprona haba demokrasi nkuko abarundi bayishaka mu 2009 rero niho twaca dutoza niyo yankana Bonaventure na madame Consini Bigira yarongore mu Nsana Iprona aho rero tubatoye bonari nka pilote de la processus ya reunification chamba cyo bita secrétaire exécutif mu Nsana Iprona mu nyabanga mwishikira canke mu Nsana Iprona hanyuma rero aho ni 2010 mbayize kuba ngaho ubwo nyine navuga ati college nabigize maze kuba ngaho haciye amatora 2010 matora 2010 nari kumwe n'abagenzi ba muri CND ahana handi kigira cyambere cy'umukuru w'igihugu yari Sahinguvu kandi nawe nyene kugira haje urazi ko hari havuyeho Martin murazi nyene byagenze kugira have turi kuri stade hajya ya hotel hajya ruguru Sun City Hotel donc arahava ahavuye kumva équipe twari kumwe niyo yaciye iba porter à la vice-présidence dont l'équipe était avec Sahinguvu rero arabaye kigali cyambere cy'umukuru w'igihugu muri 2000 ico gihe nyene dukuye Martin inkuru y'umwana subiye inyuma igihe twakura Martin Sahinguvu Sahinguvu muri bureau executive muri secrétaire executif mugabo Sahinguvu banze kujaho tukashiraho niyo yankana na chimba secrétaire executif amatora korana amatora acashika warabonye Sahinguvu aca abakandida mugabo nkwirikira uko bimeze nabona yuko Sahinguvu adashobora kuba reconduit comme vice président de la République nawe nyine wumva yarabishaka mbere ico gihe Iprona ya propose pour la première fois ya propose abantu batandatu mu kibanza ciciga cyane cy'umukuru w'igihugu yo Sahinguvu numéro 1 numéro 2 Busokoza Bernard numéro 3 yari Sinunguza mengari numéro 4 kuko hariyo Sinunguruza Busokoza hariho undi ungahe Matana Ineshwa hariho undi mu juriste yitwa Emmanuel bose hamwe bashika batandatu
ubwo rero umaze kuronka rero mutanzi list ku mukuru w'igihugu niwe yihitiramwo liste watora urumva rero muri abo bose umukuru w'igihugu yaciye atora Sinunguruza cyo turakorana Sinunguruza dukorana Sinunguruza caba ya cigacame cy'umukuru w'igihugu hanyuma naje nacimba icegera cy'umuyobozi mwishikira nani vyaciye kure kuko urumva jewe nari secretary executive bakabona ati ibi byose biri kubiraba niba ariko rabikora nibibanza barondeye abashinga amateka abakenguza amateka nije nabi showe kubinegosia kubirondera hama cyo ati wowe rero Sinunguruza umuntu vraiment ameze neza cyane aciye ubwenge kandi azi gufata ikintu ku gihe cacu acamatinya kubaha vraiment secretary executive wewe rero turavye ingene dukorera muri Prona turavye ko bimeze ku mugama sikana Prona tubona yuko wewe wogu muri secretary executive kugira ngo dugumane Prona ikomeye hanya bati none cye kubika imba secretary executive nabwa mbere ngaha nta garanti mfise ubwa kabiri amahera mpembwa ni makeyi niruka gute kubera iki ntoronka mituwere mituwere nari ndayifise muri Prona ntoronka accreditation ku buryo nanje kumwisho shobora gusaba ide n'ahantu nibikunda niyo nkana ati eka nuko nyene ndazi ko namufashe gutya niyo nkana mwizose jewe ntiza kuja hariya amati urumva okay ngende we protocol neka sishobora kuba protocol ntigikunda oya gushikaho rero uvuga ati okay gende we icegera cy'umuyobozi mwishikira umukuru w'igihugu nuko byagenze umva navyirondereye hanyuma kandi nshitse ndabikora neza turakora neza nukuri twakoranye neza cyane n'umushinga ntahe Sinunguruza gushikaho byashitse turamukura nawe nyene ndashaka kubera ko ikiyago cyacu nigifasha potential ugwaruka urumva wa mujene wa hariya no munyamuji aguma ari hafi cyane y'abantu babegereye politike no sportif mugabo aguma hafi y'abo bantu umenga ico gihe ntivyari bihari byaje kuboneka muri imyaka abona yuko abajene basensibiliza inama z'umutekano mu makartier bije ubumengo kera umujene ntiyararaba ivyo bintu washitse gute potential wari ufise wavuga ati ntegerezwe gushika hariya yari imeze gute wari wihaye intomberi yahe wavuga ati ngomba gushika hariya kugira ngo nze fashe iki gihugu niko ndabikora sinamenya aho nzoshika yego nkuko nkiri umupionnier wazi ko hari gihe bona kera hari mu ponze chaussée STB bari bigitoro twaracunga amarabara umudugu uri kuri bigitoro twandika plaque tukacha tuvuga ati umudugu kanaka wamye uri biki wamye vidori gitoro urumva rero hariyo kantu kakaranga mutima ko kundi yukakuzemo amaje dukura muri Prona jewe urumva no kubwira ico gihe cyose ariyo benshi bavuga ngo ni garçon de course ico gihe vraiment je peux pas nier nari garçon de ko nije nabikorera nije batuma tigenda ukora ikigendo useka hagenda gute nije nabikora asetemo rero uvuze di uruba arwaruka rero mu gisaca Bujumbura ntibashobora kuja muri ivyo kundi ibintu vyoroshe ubuzima bworoshe umupira amasware amaki nivyo bakunda gusa mo ukibagira yuko ivyo utagiye muri iyo politiki ega politiki ni iregira ubuzima bw'igihugu bwose genda muyije munama cyo kubinabwira abaswahili ngamo yenze muja kumbwira ngo ndabagire ndabafashe ibintu kubera iki mutaja gutora genda mutore mwitoze ndije sinzoza ndabavugira gusa ubu ndabavugiye nivyo ngo ntimuzosubira genda mwitoze usanga rero nico gituma twacituraimiza gwaruka go mu gisigara ca Bujumbura kugira ngo nako nyene gwijukire politiki no muzi gisigara ca Bujumbura niki kibaho ni politiki bigize yego dukuri twe twaragwanye mu myaka iheze menga igisagara ca Bujumbura dufise iceye kubera 2015 urumva ifoke no mu mategeko mashasha y'igisaga y'igihugu mashasha igisagara nikibaho oya baragerageje kugira ngo bashire Bujumbura ijewe muri mwisare bagire gute mbwa ico gihe twari cece cy'uko twaragerageje kugira ngo tubihagarike ubwo no munsi n'amategeko mashasha cyara mutafise uzobibavugira bazobikora atareho ico gituma rero mwojamwo kugira ngo ingingo zizofatwa zose zifatwe murimo n'ingingo ishiraho ibisagara n'icyo cyane cy'umukuru w'igihugu twaragize inama nyinshi z'imigo
wahora icegera cyane cy'umukuru cegera wahora ari mu mushikanganje wa mbere mu madosi twamushikirije yari iyo y'ibisagara ngo no munsi mateko mashasha la mairie n'existe urumva rero vomye uje muri politike ubigwanire hako bagushira mu bintu utarimo. iyo bavuze umunyabuyenzi bwiza niyo Nyakabiga umengo bumva nakarore ko umuntu atagira indero. Iyo bavuze ngo babona kuba una adabu misi wa buyenzi tu umengo umuntu yaramaze kuvyakira yuko muri quartier Swahili hava abajene batagira indero. Ubwo birakunda yuko amujene ava hariya iwabona Gaston Sindimwo ava ko bantu barugira mu buyenzi birakunda yuko yoja muri politike kandi akavyicaramwe neza na politike cyane gose jewe sindogreta moya namaze hajya kuko nta cananiye yego nacu mukuru w'igihugu yantumye na cananiye kandi twarafashije ari mu migenderanire n'ibindi bihugu ari ubungufasha n'ibindi bihugu ari mu kurondera iki canke ikindi mukuru w'igihugu yantumye twaragikoze neza cyane gose nivyo aravuga ngo kagahungu ko mu Nyakabiga niko bavuga naho ufise 60 bavuga kagahungu kakarezo bwabo niko bavuga bo muri faburu niko bavuga mugabo ivyo ukashusanga rero ubivuze yavukiye mu minyaganyaga wewe wavukiye mu gizacha mwe bakita bakwamazira mugabo ugasanga uri ko aravuga yavukiye mu camazi yavukiye mu cyajuru ahantu n'imodoka idashika atabona imodoka ugasanga nibo no munsi aragutwara niyo no munsi afise ubwenge gusumba abandi donc abafise inyota yo gushika hari ahantu twebwe nuko twebwe twarabi kenda kweri aha abayagisera cha Bujumbura vuga ati natwe twakeneye gutwara ibi nibi uzorabe hari igihe biba bishika nkaraba nk'abashinga amateka canke iki bavuga ati mu gisara cha Bujumbura basekisa cha Bujumbura uko bimeze ati none mu Bujumbura nta mvukira by'ukuri zibazi simvuze ko hoja mu imvukira gusa kuko n'abadata n'abaki batuvyaye nabo nyine abanyabujumbura sinabona umuntu nkuko uvuye ngaha ngo wavukiye mu buyenzi ngo uje muri komine Mugongomanga ucuba ntigishoboka ngo birashoboka kubera igisigani ca bose ego nico gituma naho nyene nukurorativiza hari abaca bavuga ngo bakuya bakira naho nyene biratuma abantu baba frise tadikere ku muntu yiyumvemo ahari mugabo tugire urunani yego urunani natwe nk'abandi bagira urunani yego turavye ibihe biriho kandi ndabona yuko hari urwaruka rwinshi ruri hanze biko rashobora gufashana mu nda mu kurengera ivyo vyose mu buzima busanzwe hari amwe mu majambo bakunda gukoresha bavuga bati dutanze akarorero uno munsi abaririmbyi bava mu Kayanza uhereye kuri Bface gushika kuwitwa D1 agezweho mwa kino gihe bariko barafashanya ku buryo no muririmbyi avuye mu Kayanza byoroshe kafatisha baravuga bati abanyabujumbura misi yose hari amatati yuko mwama muri zuguru bigatuma mutanashika akenshi barakunda kuvuga n'abari hanze iyo yumvise umuntu wiwabo biramworohera yuko aza kumushigikira kumurungikira $1 yiyungunganya mago gasanga abanyabujumbura ni kwa kundi niyo bahuriye hanze badahuriye mu biyeri ntaho bahurira nivyo abanyabujumbura baritwararika cyane kirori gusumbya iterambere bo sikyo ubuzima bagira ukuntu ubuzima bworoshe mukundu ubuzima bworoshe ugasanga rero nugo rukundo hamwe na hamwe barohoro nk'urutakibaho kuko iyo tufatana mu nda vy'ukuri igisaya ca Bujumbura hariyo n'ivyago biri kubera no munsi ngaho bihuguru yabanyagisaya ca Bujumbura twofasha iki twokora iki mugabo hariho abafise umutima ariko arabikora ngavuga nti rero nuko tuja hamwe kuko ikintu utakigwaniye naco bazoguha yego ingo mu butegetsi tubigwane mu butegetsi biroroshe ko umunyabujumbura yo ja mu ndimo ubworozi cyane gose nko babiduhumuriza cyane gose iyo nyabujumbura ushaka kuja kurima mugabo nuko dafisa aho turima ko leta ishiduha aho turima nuko nyene ko niho rima bikaburimbo y'abandi niho rima arabaviza amatongo yabasokuru uruguru ugasanga agizimana kaja amatongo yasokuru ni biza kuja umunyabujumbura biragoye kabaza se wiwe ngo iwanyu ku gatumba vyari bimeze gute biragoye kuko hari usanga bagutema baca baja kugutema ni approche ugira approche participative kuko aho bose batwara bavyari abana ngaho Bujumbura aho bose turi kumwe goca tuja hamwe tukaja kurondera agiye kurima hari iwabo bigakunda ni byiza kuko birafasha kugira ngo iterambere ry'igihugu mu buryo bwose cyane cyane no munsi tukijukira yuko kubera amatongo yaze uburimyi kama twaba dukoresha nibugitunze isi yacu nico gituma umunsi ubona yuko le taux d'exportation
d'exportation ari très faible yashituma atama devise ahari no munsi rero urabona ko ibibazo biriho by'igitoro by'iki byose biva ku ma devise nibaza yuko bivana na planification y'abarongoye igihugu ko byose biva guplanifia gutegekanya nyene ibintu bizogenda kuko twebwe ico gihe twarashika igitoro kikabura mugabo nta ndwi camara ugwaruka gura umujene ku iterambere ry'igihugu muri ivyo vyiyumviro nyene kugira ngo bigende neza nivyo umujene ashobora kuvuga uruhara gwe rungana gute iga kuvuga nkaho uri kuravuga uruteza kurondera cadre ubivugiramwe none ko abajene mushaka okay uno munsi ndabona ko mwagwije imenyesha makuru okay ni yindi façon yo gukora mugabo birungunganya n'abandi ni mugi ifo kumuja mu migambo nimusiye gutiya ngo nimuje mu migambo nimuje mu migambwe iyo ngwano mu igwane mu migambo ivyo vyumviro vyanye mu igwane mu migambo nimusiye kuvuga ngo ivy'umugambo je ni byabariya ndetse kwanje ja mu mugambwe ugwane mu mugambwe ivyumviro vya ushikirize ego hanyuma kuko umugambwe ni urumva kuja mu mugambwe no kugwanira ubutegetsi kuja ivyo wanyu ni gukebura ubutegetsi ubutegetsi ni byiza mugabo ushaka kunkebura sinabikurikiza ego bivanye nuko mbona umengo nta bihuye na politike mfise ndashaka kutabikurikiza cyangwa nkabikurikiza ego uvuze ibyo nshaka kumva ndashaka kubikurikiza cyo genda muri politike nawe uzoshikirize canke ukore ivyo vision yawe ufise ego iyi ni youth potentialities warabaye chef du cabinet adjoint wa premier vice président imbere yuko witwa premier vice président ego wa mujene munyagisagara yashitse kuri iyo ntambwe gute ni giki cyamumotivye kugira ave kuri iyo chef wa cabinet yaje hama aze kwitwa icegera cyambere cyo mukuru w'igihugu ugambe nakubwinye nagiye kuba chef de cabinet yaje bo abakuru banje bikibati bavuga ati uyu reka tumugumize azara dukorera dukoresha yamvugo y'umumoji ni mpambanaje yeye mpambanaje acha baki anatengenezea vitu sisi tuende kwenye madaraka akisha nikamwambia sasa nyinyi acha mimi nende pale natengeneza hapa niko pale okay kwa sababu nikifika kule takuwa na gari langu niko na mafuta ya serikali tatumika kama nyinyi wari kugwana kuja kubicegera cyo mujambere cyo mukuru w'igihugu washaka bagomba kugumiza hajya bavuga bati ntibishoboka niyaje hari yashayicara ntituronka umuntu agoma yiruka wigi unaje kuvyemera nti acha wewe peleka jina langu utatizama isa livyo basi ndaba no memu yari mu kwicumi ndari mugambe ni mu kwicumi na ico gihe ntimwari benshi nka kwa kundi hagenda batandatu oya bo vice president amaze kujaho niwe ashira sone première équipe yashizeho itagushiraho le protocole intendant le chef de cabinet adjoint ibintu nk'ivyo nyusha kandi abona amazina wewe witangire urumva niwe yitangire amazina yego urumva rero yatanze kandi umukuru w'igihugu umumvikana uri mushasha aragushira niko byagenze chef de cabinet mugabo nari chef de cabinet wa province président hachanjejwa les affaires politiques hachangira joue le pont entre le parti et la vice-présidence iko byagenze nayo kugira ngo mbe cegera iciga cy'umukuru w'igihugu bazi ko hamaze kuvaho sokoza ntuzenye sinunguruza haje busokoza avuye busokoza shagushiraho Claude baca bara demissiona dushiraho bazombanza nge twamushizeho naho nyene bwari ubuhinga budasanzwe hanyuma bazombanza yarahejeje manda n'ukuri hanyuma bati none waburi imina bashaka kubwimbura niko byagenze urumva ari umuntu ari mu protocole yitwa Menedora niyo ahora muyimbwiye ati none waburi imina iyo bujya wewe ko abandi bose wafasha yego wafashe nivyo bakora wefasha kuko cyo gihe Menedora ari mushaje yari mu biro by'icyaje cy'umukuru nawe nyene ati idere nta mucumvi yabwiyimye niko yambwiye ko nyene ati nta mucumvi yabwiyimye nawe ko nawe cyaje vraiment no bishobora ndawe mani shefa wari wumva umengo ntavyoshobora ko je urumva nari menyereye gukorera abandi kwiruka gukorera abandi kugira gute
hanyuma rero cangira imana ko nari muri conseil communal kugira ndayijemo naho nyine byabaye n'ivy'Imana kugira ndayije byabaye ivy'Imana kandi n'iby'amateka ndashima umwanya namaze kuri ico gihe n'ibikorwa nakoze nakoreye igihugu nangora. Yego birashoboka yuko umunyagisagara yoja mu bworozi, birashoboka ko umunyagisagara yoja muri politiki bigakunda ivyo yandika kuri Twitter akabivuga imbere mu bugwaneza atakibazo kigiyemo. Hari uko rero umuntu ashobora gushika aha hama akitwa ibi kaya gahungu kakajya gakongomani ko munyakabiga byo byavuye ivyo byavuye tumaze kugira ikibazo ona muri prona twebwe twaragize ikibazo cyane cyane abo kwa Mukasi nabo kumugumya. Yego uko abo kumugumya bavuga bati idushobora kwemera ko umukuru w'umugambwe azazananye kwa Mukasi. Mwahora mu ishamba mwagira gute ati mwebwe bishoboka muzohiganirwa ikibanza ca kabiri. Ama rero twebwe abo kwa Mukasi benshi bavuze ati tuteza gushira imbere umuntu yitwa Sibomana Tasiana kugira be umukuru w'umugambwe. Face niyo imperative y'abaporo nabo kumugumya no kuvuga twensise yuko dushira uwacu imbere processus de réunification y'ikigirante yaca izimangana. Niho rero hazwango Natasiana acari kwiza hose kandi jewe ndavyemanga ucuri cyose kizimuru uba wewe wemeye icuri nico ukora kandi umuntu avuga icari ntavuga ico abandi bavuga. Yego nico cantunze mbere bazi ko no ngidi vice president commentaire zari nyinshi nabazoshobora nabazogira gute ni misi ngahe mugabo Imana yamfashe ndabikora neza cyane rwose. Wewe washaka kuvuga ivyo ushaka mugabo ndazi neza ko ndabiha iminota ndabiha amasa 28 bica bihera mugabo wewe uri kurakora bikore neza. Wa wundi aca aramara uko bimwe ariko aravuga wewe uri kurabikora haca hazi ibikorwa wari kurakora bya bindi bikaba imfa gusa. Cyo gitwa rero mvuga ntihagire n'umwe atinya ari umukuru w'igihugu arande afise objectif naje kwivura atware abavuga bazovuga hanyuma wewe ukomeza ikivi. None umunsi manda nayijeje umunsi ndimuna bashinga amateka umunsi ndashaka ko n'umuretrete nimba niko bimeze. Hari ukuntu mu myaka y'amagume abantu bo muri za Bwiza Nyakabiga wasanga bahungiye nko muri Kongo. Hari vyigeze biba kugira ngo bavuge ati twarigeze ko byarindi byo mu butati narigeze ko na gasta atazi Kirundi ni mtu wa Kongo tu kugira ngo bakure. Ubwa mbere je no kubwiye ko maze kurengana Uvira rimwe. Naho nyene nagiye ntakiri vice president nabwo vice president waramaze kuva navuze kuba vice president cya kabiri maze kuja Igoma nshiye kuri aeroport. Tukuvuga rero kuri ico ntari ingara n'inzi Giswahili vraiment ko wazira ubunyagisagara karashobora kuba karimo urumva natewe na grenade. Je natewe grenade muhira ntewe grenade kandi abanteye n'abapro no kuvuga ngo abo muri kumwe mu mujyango. Urumva harageze ahantu je mfata position par rapport yibi twoja kugwana canke twokumvika. Urona 2015 yateguwe na 2010 muri ico gihe mu apongo ati Gaston Gihema zizomucaruka ari muri mobilisation de troupes izokunda ikatumukureho. Bantera grenade zibiri Imana yakinga navuga ati ico gihe twashitse muri bya bibazo bya 2015 twari ko tutegura ibibazo bya 2015 biko ibibazo bya 2015 byahereye hanze byatanguriye kare buke bya 2010 barugoti bagashinge bande bijye gushikaho rero 2015 vyeklata no kubwiye yuko jewe natewe grenade à cette époque muhira derebe amaradio yavuze ko napfuye mugabo nari nakubwire haje Imana ni gitanga. Jewe banteye grenade impagarara imbere bazita ditone ico gihe. Grenade uri ku iturika
nace ndayisimba nje imbere a 3 metres iraturika ni a 3 metres. Okay. Ko munariyemera kwiruka navuga ati hamwe no kwinjira mu rupangu baganyarigabo ko mutrete umujere kacikaragaruka nibaze twiruke kuko iyo njyama hasi baca banyongera kwiyindi hari muganje ngo ati ubu reka twiruke ndayisimba ndayisimbye iraturike irankomeretsa ino hose afise ibikomere nga ndandiruka ndanija muri parcelle y'abantu kuko navuga ati niniruka ntawo ngurike ndabizi bajya bande bayiteye bobo rero bariyumviye ko nanjiye mu nzu baca batera yindi imbere yanje. Okay. Mugabo Imana igira ivi. Urumva rero umuntu yaguteye grenade yashatse kwica. No kubwira yuko aje ubuntu bw'Imana ni gitangaza. Imbere yuko bantu ya grenade banshatse kundasira mu ibarabara. Okay. Ndabazi. Barampagarika baja kunkupa priorite. Nari mfise Prado. Wone umuntu agira reverse agasiga umuntu ariko araza gutya. Si ubuntu bw'Imana. Nari hafi yo kazi ndegera ukazi cha polisi bacha basubira inyuma kandi uyashatse kundasa nace ndamugira umushoferi wanje. Kuyihe motivation? Oya urumva. Nabanzi ifoko ntamwereka yuko ubuzima rugo. Bagutumye ngwinyica nace ndamugira umushoferi wanje. Ndiha personnellement. Ndi chef de cabinet. Cyana musabira contrat gukora kumugumya n'ubuni yari. Iyo myaka yose yantwaye yararondeye ko ndamubaza uko babiteguye. Sinigenda ntibigera bibaza. N'abantu abanteye grenade. Arapfunze mu mpimba. Nace ndabakurayo. Aho. Ndabarekura. Umwe ndamusubiza ku ishuri. Ariga ndamurihira. Ararongora. Ndamufashije. Imana guheza. Kuri ico gikorwa cabaye abashatse kwica Gasto nibafashije. Mujane karadukurikirana. Yigiki kuko mengo je nkubisingo muno munsi nipfuza gukubita hamenya hongoka. Kuko urumva uwagukoreye ikibi umukoreye iciza ni waba baragusumba arungurira mu mutima ati nguye mushoferi natwara yitwa Butoyi n'umunyabuterere imyaka yose twamaranye ari umushoferi wawe bwa mbere bamushoferi yo mu ibarabara mu buterere ndagira umushoferi wanje uja kuri tapi rouge ndagutuma ushaka winjira muri presidence kushaka umva niteka Wenye akaguma ati none patro kubera ikatambaza imbere ni bandi abantu bagize sinigeze namubaza umuntu witwa Fabrice ari mu banteye irutwa Lionel ari mu Rwanda cewe hageze ikintu none abantu abajya bajene ntaco ababatumye nibo dugipfa nabo nyene ntaco dupfa n'ivyiyumviro bitandukanye kandi sinshobora kwicisha kubera ivyiyumviro bitandukanye reka ndabakure akuyeho nansikete amwe de forme barabakurayo Lionel aja mu vyiwe yakoze muri hotel Kepar muri macica mu Rwanda Fabrice namukuye ndamuri ishure araheza ndamufasha ararongora hanyuma acagira gute ibere mu Uganda n'inshuti nabo n'inshuti ibindi byaraheze kuko Imana yagukijije nta ushobora kuvuga ngo araguhagarika cyose nico gituma mvuga nti gwaruka cyane bo daira abanyabujumbura benshi haba nasira asina kuji naisha bigishaisha binaisha yangine inyuma yo kuba umuyobozi urahejeje kumva iyindi ntayikomeye nibaze yuko ikomeye cyane kuko je nawe twokwiga kuko no munsi umujene ivuza kwishura ikibi uwamugiriye nabi kuko hari ikintu bakunda kuvuga ngo mbaya inyuma ya politike muba mumeze gute dufatiye kuri Gasto turi kumwe no munsi inyuma ya ubuzima bwa politike ubuzima mu kibano babumeze gute jewe ubuzima bwa politike ubwa mbere politike iri mu maraso bwabo nkuno munsi ndatekanye umuntu tekanye ndaja mu namashinga amateka biye mu namashinga amateka nkaja muhira ndonsa aho nja gukina volley se umugwi washinga amateka wa volley abakukuruke mu nkino kuko mu bisanzwe uko umwaka utashe bashinga amateka bo muri yase barahura bagakina inatwe rero tafise umugwi wabashinga amateka ndajamwo nkahaba no guhaba no munsi no guhaba yego tubakina nyene abatamu amafamiye bo famille bwa mbere nk'ubunje urabizi nsino bizigaruka ko mumaze kwivuga ke
umaze kubivuga kenshi ntubona ngo ko ntiwasanze muhira famille n'aba ba Argentine abandi bose famille nabo dushobora kuba tumvikana tuvisha ego wavyumvise rimwe na rimwe aracishamwe akaja gukina aka famille wari ukavuze sinshaka ko tugatebako cyane birakunda yuko kuko abajene benshi no munsi twinjiye mu buzima bw'urukundo ari nago rutegura urugo umengo amafaranga akora byose umengo icuri kirakora byose birakunda yuko abo tubona bishobora kwanka kandi umengo nibo byokundira bo ni amahera amafaranga yego atubise sana na famille canke n'ibindi nibaza yuko famille yashobora kuna shayika ufise amahera cyangwa utafise yego donc hariho n'abadafise na rumwe ko famille usanga ari babanye neza yego urumva rero ivyo bivana umwe afise ahubwo mufise cyo mupfa hari abantu mengo nitwa ministre nitwa naka mengo no guma mpishahisha kugira ngo abo hanze ntibabone ivy'urugo kubakira kubikomere naco sikindi gikomere muri ubigize nico nakubwiye namwe nabivuze benshi nico gikomesha bacagora amavesi cyo bacagora amavesi urabiguma n'intuntu hajya kenshi abagabo rero duhekera ku nyonzo ugashaka ati nifate nigire gute mugabo haraho bidakunda igihe rero ugize imana bigasohoka neza uburonse ubukize nibaza yuko rero hariho n'ishirahamwe ryo mu Kayanza twifuza guteza imbere kugira ngo duhindure amategeko y'ingo n'imiryango uko yubatse nabi hari ukuntu rero mengo iyo umutegetsi wese mubonanye cyangwa umuntu yoba yarigeze kuba mu nzego bengo ni gake bana n'abana bibera hanze ubwo murabibutsa gukunda igihugu kuko mengo umujene wese yasitse za buraya kwibuka muhira ngo biragoye gasto kwa kundi ya motivation yari afise abana banje bose barakunda igihugu baraza gutembera baragira gute eka nta muntu yonkomoka ko ntakunda igihugu navye urumva abo benshi baravuga ati mbega gasiko tara tumwumva yarahunze baravuga ngo yarahunze umengo si hari ngiye hanze aravuga wega ngo yahunze igihugu nuhungiki nakoze iki cage atari shiza nakoreye buri nakoze ntunga nja gukora hanze hararyoshe kugenda gutembera ugataha kandi n'ubundi ni vyiza je yunda yikunda cyane gose kubi no gihumbi mu bana ufise uripfuza yuko harimo uzokurikira intambwe zawe ivyo ntavyo novuga ariyo kubyipfuza nuko wabishaka ntavyo novuga kuko umwese naje abo twavyakanye cyangwa batugize ntawakurikiye inuzenye mugabo nkavuga ati umwese n'umuyoboro imana yamuhaye yego okay nakaye kamo rero wocutera abajene biciye muri iki kiyago twagiranye atari kigufa atari na kirekire cyane ariko kandi asigara niki na cyane turahagara kuri babanyabujumbura kuko jewe motivation yo kwegera Gaston ni gute umunyabujumbura yashitse ku butegesi wari karadukurikira niki yo sigara na biciye mu ishusho rya Gaston ubwa mbere mvuga ati abajene ibo benshi mu gihugu cyo bazoshaka nico kizoba yego twebwe muri prona twavuga kera utora neza ugatwagwa neza batora nabi ugatwagwa nabi ni slogan itazofihuye muri prona ko twayivuga bazi ko muri prona batwirukanye mugabo turacarafisa karanga kumusigara utora neza ugatwagwa neza utora nabi kandi hako bakuvugira ijambo woja wose kugivugira rero abanyagisagara ca Bujumbura abaje ivyo nabibwiye abayisilamu imyaka yose ramaze ndicega cyane bo abasilamu kenshi urumva kubona twakuriye ngaha hageze irayidi nabahamagara iwanje bagasengera iwanje muhira bagasengera iwanje haize bapfunguye nkabagira imisi mikuru kugira ngo mbore ko turi ya cohesion nationale niyo tukeneye uno munsi rero mwe baswahili simbuga swa abayisilamu mutagiye kubiharanira ntawe uzobiharanira je ndazineze ko baza kumbwira ngo tusabire umukuru w'igihugu atugirira ambassadeur naka Riyad urumva Mosi aravuye Egypte none ninde okay ndagiye kubikora mugabo nimubana yamvuga ko nzobana bikora nimuze muzivyikore shika muvyikorera namwe abajene nimushike muvyikore yego mushaka guhindura ibintu muzobihindura mu bugwa neza atanduru
kuko n'amatora yego ni munsi hategurwa amatora meza muzoja muvyitorere mwitore mutora abo mushaka bashaka gushira mu ngire imigambi mushaka ego uno musi ko Gaston karashika mu zabukuru tukaba tuzi igikorwa camenyekanye cyane mu myamamazo cy'ama restaurant rusange hari icifuzo wifuza cy'ama restaurant kazobaho genda kubwire muri kazoza nuko mwambwira restaurant rusange ikintu cambere cariho cari gutekanya abarundi kugarukana umwizero mu barundi niyo ari objectif rero yambe ivyo vy'ama restaurant ni ibintu byaza bije paraporo yaho nawashize donc yabari extra muri plan muri programme politique ico cy'ama restaurant ni explication kuko bavuga uti gutekanya abarundi gukura ubwoba mu barundi icyayi cyambere hari umaze gukura ubwoba mu barundi ugashikiriza abarundi ico bashaka mettre à l'abri du besoin le Burundais sinzi kunyumva ngaho nukuvuga ibintu bikenewe by'umunyagihugu akenewe akabironka umaze kumutekanya niyo projet ya mbere yari iby'ama restaurant rusange ni inyongera y'aba mutekano yakwa gutekanya abarundi uno munsi tugize ma restaurant rusange nuko nabibonye hanze bibaho kandi bigakora rero ni politiki twari gushiraho mugaro yuko yagira uzoswa kubimbaza kubinsaba kuko muri ico gihe iyo bantora bari kubimbaza mugabo batantoye je nibaza ko atoyimbaza yari nyongera kuri plan wari ufise ariko kubera ko utabibaye urumva iyo nyongera ndavuga kubaka isoko mu minsi 180 icyo ni ibintu bipasa mugabo ivyanditse imigambi yanditse yari imigambi shika 10 kandi imigambi twebwe tuyumvira gushika ko atangora cyane nagushimire ku kanya kawe nagushimire no kuri potential novuga ngo ugwaruka rugomba gufata biciye muri we nakamu wateye na cyane je simvuga abayisilamu gusa ego nivyo umwe mu miryango nakuriye hafi ariko kandi famille cyangwa uko novuga ngo kujya bavuga babo ugiye mu baswahili umengo kujya mu bijyanye na politike biratugora cyane umengo kuyaga ibijyanye n'iterambere ry'igihugu biratugora cyane ariko kandi mpamagariye abarundi benshi usanga bari kuri Twitter hagutanga ivyiyumviro byabo usanga hari kuntu ariko aracapfuza Burundi nkaho umengo twebwe tuburimwo turi mu nyenga turiko turagwa turapfuye vyaheze na maraso hanaha je nibaza yuko bino bikorwa biratuma ugwaruka rugira icizere abanyamitayi bari hanze nko kubibona bamwe ariko araza kubaka biraryoshe ko nahara abarundi bagiye hanze mugabo ariko aragaruka kubaka ndagushimire ku kanya kawe nagutwizeza yuko umunyepolitike ashobora kwicarana na mujene agashayinga experience yiwe y'ubuzima yaciyemo ivyo nibaza yuko nandi ndabashimiye ko nabemere ko nzobaha ikiyago mukaba mbere muri iyi minsi yago bimaze kuba byinshi mugo naco igikuru nuko mwebwe muba muri satisfait y'ico gikwa muri ko murakora naje nifuza kuba satisfait kugira ngo mumererwe neza cyane hanyuma rero kavuga ati ivyo navuze hako bakuvugira ijambo ogivugira hajya intumwa ishikana ubutumwa butari nimushike mu byitumire nivyishuke mu vyivugire politike rero yagivuga ngo je sinzotora sinzogira guteze nimuze ari gushigikira cyari guhindura tubihindure turi kumwe twese birashoboka ari gushigikira ari guhindura tubikore turi kumwe je nitwa Ndwarugira nguko nabikubwiye habona imana wasururu agahama wa manza yanga nitwa Ndwarugira ikiganiro ni Youth Potentialities ikiganiro amasanamu ubone kurabona mwakano kanya twafashijwemwo na Tir Rwagasore umuhinga cyane ufise mariage ufise dot ufise diplome n'ibindi bigiye bitandukanye ariko kandi na divorce yawe nimba ushaka kuyikorera urubanza avyo nyana nabikora we ntibimwega ariko nuko aguha ikintu kizotuma wibuka ko urubanza rwawe rwagenze neza ino ni Indundi TV reka duhure mu kindi kiganiro n'undi mutumire ahatandukanye mu bitandukanye bya Bliss.